n'umunsi mwiza udasanzwe dusubiye kuronka wa mutumire abanywanyi bacu ba Suavisi Nishimaye TV bakunda, akaba ari Pasteur Yves Bavumiragiye. Pasteur Yves turakuramukije. Mahoro. Turabahaye ikaze kuri Suavisi Nishimaye televiziyo yanyu, televiziyo y'abenegihugu, televiziyo y'abakunzi, kuko bari bamaze iminsi babahamagara babifuza, hari haciye igihe kinini batababona. Mbega mworamutse abakunzi ba Suavisi televiziyo. Murakoze, turaramukije abakunzi ba Suavisi Nishimaye televiziyo, kandi tubaha ikaze no muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Uno munsi tugomba kuyaga ku ruhara rw'ingo n'imiryango, nk'uko ari icyo gikorwa nyamukuru cya Suavisi Nishimaye TV, na cyane cyane muri bino bihe by'amatora. Iyo tuvuga ibihe by'amatora duhera mu bihe byo kwiyamamaza, tukabandanya mu bihe byo gutora. Rero benshi bakunda kuvuga ngo ibyo bihe barafite amakenga ko byo bari bihe bitemewe n'Imana, na cyane cyane babandi twita abakizwa bakavuga ngo ibyo bihe ni iby'abisi, twebwe ntitwobijamwo. Ariko kandi natwe twumva umenga turafise intererano twobaha. None mwebwe hari umuco mwotanga kwabo? Murakoze. Ico twovuga ubwa mbere hoho nuko ibihe byose ni ibihe by'Imana. Ibihe byose ni ibihe by'Imana. Yego cyane. Okay. Hanyuma ibihe byose rero nkuko ari ibihe by'Imana, nta muntu n'umwe yimiriwe kuba muri ivyo bihe. Yego. Nico gituma n'igihe ibihe nk'ibi vy'amatora, yego, abantu bose bahabwa ikaze. Abantu bose n'abakizwa bahabwa ikaze cyane bose. Abakizwa canke bamwe bita abantu b'Imana bamenyeye gukorera ku mirongo yo muri Bibiliya. Hari umurongo wo muri Bibiliya mwobatekerera bakumva by'ukuri ko igihe bazoba bagiye mu matora batazoba bakoze ibinyuranye n'icyo ijambo ry'Imana rivuga. Yego cyane. Ubwa mbere hoho twovuga nk'eyo mu gihe c'intumwa. Yego. Mwibuke igihe Yuda yari umwe mu ntumwa 12. Yego. Hanyuma amaze kugura Yesu, intumwa zasigaye ari 11. Yego. Mu nyuma rero waravuze ati iki giharuro kuko cari gifise insiguro. Yego. Yesu mu gutoranya yaratoranije intumwa 12. Yego. Vyari bifise insiguro. Baravuga rero ati ko uyo yahemutse, dutegerezwa kumusubiriza. Okay. Mu kumusubiriza rero baragize ikintu kimeze nk'amatora. Muri Bibiliya baravuga ubufindo. Bakoze ubufindo. Donc amatora y'icyo gihe yaciye mu bufindo. Kugira ngo baronke ubusubira Yuda, bakoze ubufindo. Byari bimeze nk'amatora. Turavye rero mu ijambo ry'Imana, turabisanga mu vyakozwe n'intumwa. Yego. Igice ca mbere, kuva ku murongo wa 23. Okay. Gushika ku murongo wa 26. Okay, muha dusomera byoba byiza cyane. Yego. Ibyakozwe n'intumwa. Igice ca mbere. Umurongo wa 23. Yego. Haravuga ngo yego, bahagarika babiri. Umwe ni Yosefu. Yego. Ari we Barusaba. Irindi ni Yusito. Uwundi nawe ni Matiya. Barasenga. Yego. Bati mwami, niwe wuzi imitima y'abantu bose. Wow. None werekane uwo utoranije muri aba bombi. Yego. Muri aba bombi gusubira mu kirenge ca Yuda. Yego. Muri iki gikorwa no kuba intumwa. Yego. Ivyo yataye akaja ahiwe. Yego. Barafindira. Ubufindo bwerekana Matiya. Yego. Nuko aharugana n'intumwa 11. Wow. Amen. Amen. Murumva ko baragize ubufindo kandi barasenze.
barasenze iki rero ni ikintu gihambaye gusenga kugira ngo imana abe ariyo itoranya. Hariho n'irindi jambo twosoma nyene mu vyakozwe n'intumwa igice ca 6 guhera ku murongo wa mbere gushika kuri 6 baravuga ingene batoranije abo kugaburira abapfakazi. Ico gihe intumwa zaravuga ubutumwa bwiza mugabo bari bafise n'abantu na cane cane abapfakazi babona ibikorwa bibaye vyinshi baravuga rero ati reka turabe abo dufasha ibikorwa bijanye na cane abapfakazi. Naho nyene barasenze barongera baragira amatora. Dusomye rero ko reka duhere ku gice ca mwavuze igice cya 6 umurongo wa mbere gushika kwa 6. Reka duhere cane kuri 3. Haravuga ngo nuko bene data ni muramwebwe abantu ndwi bashimwa buzuye mpwemu yera n'ubwenge tubashire kuri iki gikorwa ariko tweho tuzoshishikara gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Ayo majambo ishengero ryose rirayashima batoranya Stefano umuntu yuzuye ukwizera na mpwemu yera na Filipo na Purokoro na Nikanoni na Timoni na Parumena na Nikolayo umunyantiyokiya yatoye idini ry'abayuda babashira imbere y'intumwa kandi bamaze gusenga babarambika kw'ibiganza. Murumva rero naha baragize iki baragize amatora hari abantu intumwa zari zimaze kuba nyinshi hanyuma aravuga ati ibikorwa birahari birakeneye rero abantu bo bijamo naho nyene baragize amatora kandi bongera barasenga. Bararaba bavuga ati dukeneye abantu buzuye mpwemu yera. Murumva rero ibintu by'amatora ko byatanguye kera. Murumva ko ijambo ry'Imana ngaha bishingira intahe. Ikindi umuntu yoherangiriza ko kumbure hariho n'ahandi n'ibindi bice byinshi bivuga ibintu byo gutora. Ni ijambo ryo mu Baroma 13 rivuga kuganza ko ukuganza kose kuva hehe ku Mana. Murumva rero iya matora rero ageze nuko abantu batahura ko batora kandi bagiye gutora abantu baganza. Abaganza rero ngo ukuganza kose kuva ku Mana. Murakoze cyane. Murumva rero ko mu ijambo ry'Imana igihe nk'iki gisanzwe gitegekanijwe. Naho twovuga no mu isezerano rya kera igihe ca Mose Mose yakora ibikorwa wenyene hanyuma sebukwe Yetiro aramubwira muravye ati wewe ivyo bintu ukora wenyene bizokwica. Yaciye avuga ati toranya gira amatora urabe kuko gutora ni gucagura no guhitamwo mu bandi benshi. Murumva rero kuva mu isezerano rya kera mu isezerano rishasha ibintu vyo gutora birimo. Murakoze cyane. Twagomba rero kubwira baba Kristo bahora bavuga yuko ibintu by'amatora kumbura Imana itavyemera ko Imana ivyemera n'igihe kigeze umuntu wese yogenda agatora atangorane. Twariko turavuga rero ku byo gutora none mbega abakristo bobo barekuriwe kwitoza gutora koko twabyumvise. Abakristo bobo muri kino gihe cacu mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi abakristo bemerewe kwitoza cyane gose. Hari ico byokungura igihe abakristo boba bemerewe kuja kwitoza tukabatora. Twumvise yuko ijambo ry'Imana ryemera ibihe nk'ibi. Murumva rero abantu
n'abantu b'Imana ego nabo abakristo nabo nta kintu kiriho gishobora kubazibira ego kwitoza na cane cane no ko gutora ego kuko naho twoja mu gihugu ego itegeko rigenga igihugu ariryo bwirizwa nshingiro ego riraha uburenganzira umuntu wese cane cane ko twashize Imana imbere abakristo nabo ni bamwe mu bene gihugu urakoze cyane barafise rero ubwo burenganzira okay bwo kwitoza n'ubwo gutora oh murakoze cyane rero dusanzwe dukurikirana ibikorwa byose byohimiriza ingo n'imiryango mu basabiki muri bino bihe by'amatora no kwiyamamaza igihugu cimirije kujamwo murakoze yego twumvise rero ko twese turafise uburenganzira kandi biremewe n'ijambo ry'Imana abagabo basabwa iki abagore basabwa iki ugwaruka rusabwa iki ingo rero yego murazi urugo niko shingiro cyane cyane rya vyose yego igihugu kiboneka kubera hariho ingo ego kandi ingo zitekanye n'igihugu kiratekanye ego cyane murumva rero n'ibihe vy'amatora ego ingo zitegerezwa kwitaba ayo matora okay hanyuma bishobotse abumva bafise uwo muhamagaro kuko n'umuhamagaro gutwara n'umuhamagaro ego abafise rero uwo muhamagaro wo kwitoza bakitoza urumva bava mu ngo hanyuma kugira ngo batogwe aba batora nabo bava hehe bava mu miryango bava mu ngo murumva rero ko urugo rufise izo nshingano zose gutanga aritoza kandi rukongera rugatanga n'abaja gutora abo bandi mu bihe nk'ibi by'amatora dukunda gusanga cyane ugwaruka ariko umenga rurabyumva cyane ariko rukabikora mu buryo butaryoshe kuko baba bariko baragira baja mu bintu byo gushimagiza canke by'akavuyo canke by'induru twosaba iki ugwaruka muri kino gihe tugiye mu matora kandi Uburundi bwitirirwa Imana murakoze ugwaruka uravye ni nago gwinshi nibo benshi nibyo hanyuma ugwaruka kandi nibo gihugu ceje ego igintu gihambaye ni